uno munsi twazindukiye ngaha kumugoboka tuje kuraba ibyo twari tumaze iminsi twumva bivugwa by'imyidogo y'abenegihugu bavugwa yuko babomorewe amazu. Mwabibonye, twese twabibonye. Rokonsita duhejeje kugira nk'umushikiranganje ntwara hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano nuko ibyabaye bibabaje. Ibyabaye birababaje kandi bikababaza mu gihe ivyo ubushikiranganje bwo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange bwatumwe na leta. Leta yatumye ubushikiranganje bwo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano gukuraho inyubako zose zitemewe n'amategeko ku mabarabara makuru ko zubahiriza imetero 6 ku ruhande rumwe n'imetero 6 ku rundi ruhande. Ivyo tubikora kubera iki? Leta yabitumye ubushikiranganje. Ayo mabarabara yubakwa, leta yaratanze imizibukiro. Leta imaze kubaka ayo mabarabara, abantu baca baragaruka bongera bubaka hamwe. Leta yari yaratangiye imizibukiro. Aho ni ku ruhande rwa mbere. Leta rero kirafasha bene gihugu kugira basubire mu byabo. Leta mvyeyi ari ishingiye ku mategeko, nayo nyene no muvyeyi w'abavyeyi nayitegezwa gusubizwa mu vyayo. Nico gituma aho ku mabarabara makuru yose izo metero zitezwa kubahirizwa. Ikindi kintu ngire nongereko, leta ntiyavuze ko twe tujejwe intwaro tuza kubomora. Yadutumye yuko twereka beneho aho barengeye akarimbi bonyene bakibomorera. Twe nta nguvu dufise zo kubomora kuko iyi leta ni ya twebwe bene gihugu. Iyi leta ni yiwanyu. Leta ntiza guseka, umuvyeyi ntaza gusekana n'umwana wiwe. Umwana yakoze ikosa uramwereka uti hajya hari ikosa, akabona ko ikosa yarikoze hanyuma agasaba ikigongwe. Ibikwiye wamubwiye yakora akabikora akabiringaniza. Aho hari ku ruhande rumwe. Ibindi leta yasavye ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu nuko ibisagara byose byabaye iribanize. Aho leta hose yubatse hishunzwe amategeko ya libanisme, ko turaba neza yuko repoto aho bazishinze reborne ko zubahirizwe. Akarenga ko kose we yakarengeje kose tumubwire tuti subira kuri ya borone yawe aho wari hiye amafaranga bari kugarukira. Ako warengeje ko kose na ka leta gasubire mu minwe ya leta. Ikidutangaje rero ngaki kitubabaje cyane ngaha kumugoboka. Aha hantu nta leta yigeza kwa, nta muntu wo muri banize yigeza kwa viability. Uko zubatse twese tuko turaziraba, nta muntu wo muri banize yigeza azangaha ngo akati ngwera barazoca hagwera barazoca. Uko nuvuga ngo yacu no munsi mu rumenga ntivyokoroha. Umenga ntivyokoroha. Ivyo byose rero nagire nerekane yuko harabayemwo kurengera amategeko ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwatanze. Kubera izo mvo, kubera ko leta ari umuvyeyi n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu nabwo nyene bukaba nabwo nyene ari ubuvyeyi, nagire nsabe abakoze ibi bintu nakajyo gire ndabahe kajyo ko ibi bintu nyuma y'indwi zibiri ibyabomoye byose byajasubiye kubakwa nabo nyene nico babomoye cyazanye umugaga. Baca babomora hose gushika kuri uwo mugaga bongere basubiza ibintu uko byari bimeze. Kandi nkabasaba yuko babikora nk'abavyeyi, sinzoze numva umuntu yari w'ikinuma. Bakoresha uburyo bwabo gushika babisubije nkuko byari bimeze. Uko bahamagaranye barabizi, uko bagiye inama kuvomora barabizi. Mugabe nyuma y'indwi zibiri nzogaruka ngaha nsanga hasa nkuko hasa amazi ameze nkuko yarameze. Ibizokurikira mu nyuma niyo bene karitiye bavuga bati dukeneye guca amabarabara, bazobije inama abo nyene kuko iterambere ni rya twese, ni rya bene karitiye. Bonyene ne babona ko bikenewe ko baci barabara kugira imiduga izashika muri karitiye wabo, bazobije inama amavuge bati twocisha amabarabara ngaha. Bonyene bavyumvikana. Nagire mpamagarire rero abajejwe intwaro bose mu gihugu cose ko bamenya yuko leta mvyeyi ari leta y'abene gihugu, ko ujejwe intwaro ataza gukandamiza umwene gihugu. Umwene gihugu uramusigurira ivyo ubona bibereye. Uno musi atavyumvise ugataha ejo ukagaruka mugabo
nta leta mvyeyi igiye gukoresha igikenye muri bihe turimo. Tugiye mu iterambere rusangi, dushobora kuja mu iterambere rusangi hari habo turiko dukubita ingumu ibikunda. Twese tugenda turi kumwe, nico gituma twese tuteza gusiguriranira tukavyumva kumwe. Umuvyeyi aravyara abana mugabo gasanga ari uwumva ubwa mbere n'uwumva ubwa nyuma. Uwo yumva ubwa nyuma uramusigurira, ubonye atavyumvise ubwa mbere ukamutuma wa mwana yavyumvise ubwa mbere nawe akagenda akamusigurira. Niko kamunotera abajejwe intwaro. Kuva kuri buramatari gushika ku mukuru w'umutumba na serugo nawe n'ujejwe intwaro mu muryango. Ntihagira umuntu numwe yitwaza igikenye kubera icyajejwe. Kandi nitwemera yuko tuzoza turenza twuzuza ubusho ngo kubera amakosa ya canke yariya. Nyeri shwara mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi aheruka gutezurira abanyororo 5,000 birenga. Uno munsi nitwifuza yuko tuza dufunga abantu. Nahandi hoho wari kuvuga ati ngirenda bafunge bacabaza gufunga. Le code pénal birabihana neza nico bita destruction méchante. Irabihana neza mugabo sinje gaho ngo nze guhana. Reka ndabahanisha ivyo vyoroshe nk'umuvyeyi. Bongere bubake ivyo babomoye. Nituze turaza gufungana. Abo bagiye kubaka ibi bintu babikorana n'umutima munda wose. Sinumve banavuganye nabi nubazo bari kubarubakira ibintu vyo babomoye. Indwi zibiri kandi baza ko nazo ngenda rinini cyane. Nkengurukire cyane abantu ibi byago byashikiye. Ndabakengurukire cyane ko bifashe bagaca mu nzira itomoye itumbereye yo kuvuga batagize urwamo rwinshi. Ndabakengurukire nako bamaze kubona ko leta mvyeyi ihari. Ni leta mvyeyi by'ukuri. Uzoza wese afise ikibazo tuzomwuzuriza. Uwo tuzobana tagishobora tuzomubwira ati ntaco dushoboye mugabo byari kugenda uko turi ngaho kugira dutanga umuco wuko amategeko akurikizwa.